ibyo nibihuha abantu bose bagenda bavuga hirya no hino gusa hariya dukizumwe akavuga amajambo uraduko ico bavamo igifaransa transformation y'ijambo umuntu abavuze umwe wese ari uko ashaka hamwe rero abantu bashabagira ubwo mugabo bushwisa ntabo turafata. Buramatari w'intara ya Cibitoke amenyesha ko impunzi zimaze imisi zinjira mu ntara ya Cibitoke ko zari zumvishe amasasu yarashwe n'abasirikare b'igihugu ca Kongo baca baratekera barahunga. Naho kubihuha bivugwa ko hariho impunzi ziza zitwaje ibigwanisho sivyo na gato. Ivyo yabishikirije kuri uyu wa mbere igenekerezo rya 17 ruhuhuma umwaka wa 2025 aho asaba abenegihugu gutekana. Abenegihugu bo ngaho mu ntara ya Cibitoke ko babwa ko botekana bakabaranya imirimo yabo kandi nabiravye nta numwe afise ubwo bose no ko ari mu bikorwa byabo baje kurima baranya barima baje kusarura baranya basarura nico nikerekana yuko bo atabwo bafise kuko babona ko aha muri intara amahoro umutekano biharangwa. Kuri uyu wa mbere buramatari w'intara ya Cibitoke yatanze umuco kubimenyesha makuru bisanzwe bikorera mu ntara ya Cibitoke. Ico kiganiro cari cerekeye ku mpunzi ziriko zihunga ziva mu gihugu ca Kongo zerekeza i Burundi mu ntara ya Cibitoke. Kuva ku munsi wa gatandatu ya 15 niho hibonekeza Abakongomani benshi cyane baza baca mu mpande zose zitandukanye zo muri iki kiyaya ca Rusizi na cyane muri commune ya Buganda aho baje bukirana hatatu hakuru zone ndava aho bita kwara iyo rya gatano batazira ni kuri zowa rya gatandatu aho riko rakora ikiraro hamwe no kuruhagarika kujya kabiri niho hibonekeje ko haca abantu benshi ahandi haca abantu bake 10 ngahe ariko aho haza abantu mu kivunga hanyuma tiga muri commune ya Rugombo naho haraje abatari bake baca ku 11 mu Cibitoki ku 10 mu Cibitoki ku 7 mu Cibitoki hanyuma baca muri zone aho ni muri zone ya Cibitoki muri zone ya Rugombo bace baca mu Mparambo abandi baca mu Rukana ya kane ya gatatu ni ya kabiri rero no haraje abatari bake cyane aho rero umva haca wasanga harimo Abakongomani hakaba harimo n'abarundi bariyo bari guca ingero icyo twe twakoze twarabakiriye kuko twategetswe kubakira kuko umuntu ariko arahunga ntumusubiza inyuma nariga twese twumva umenga hari umutekano ni muke cyane muri gihanda ariko bavokore bukabo niho ku munsi wa gatandatu twiriweyo tubegeranya byategekanya kubashika ko bajana muri mu ikambi ya Shemere aho abasaba ubuhungiro baja rero tubajanye twarajanyeyo nk'imodoka zishanka zitatu ce dusanga ntaco twadukoze niko kwama dufata umwanzuro uko tubegeranya bamwe rero nko muri Buganda babegeranje ku commune abandi babegeraniza ku Ndava hanyuma muri commune Rugombo nabo bamwe begeranijwe kuri zone Cibitoki abandi bajana ku ishuri yabo batumva kandi batavuga abantu babegeraniriza hanyuma muri commune ya Rugombo nayo bamwe begeranijwe mu Rukana imigwi nk'itatu iri mu Rukana hanyuma abandi baja ku kibuga c'umupira cyo mu Rugombo abandi bajanwa muri ferme Mparambo. Hari impunzi zari zamaze gusubira inyuma ariko zongeye kugaruka kumvo zuko hari amasasu yongeye kuvuga mu gace ka Ruvunge mu gihugu ca Kongo. Cyo twabonye kidasanzwe nuko ku munsi wa Mungu mu gitondo abantu bose bari bashatse kujabuka bace basubira inyuma bamaze kumva yuko ari amahoro barabasoda b'Abakongomani bariko bari barasaba babirukana niho nabo na bamwe mu bari bajabutse baca bafata umwanzuro ko hari hajabutse kenshi bari abagore n'abana abagabo baza gutora abagore babona imiryango baza kuyitora hari abajabutse mu gutora batuvuga ati igitigiri niki ibyo byatumye ejo ku munsi wa Mungu naciye nirirwa ndiko ndaganira naho aho hose twabegeranije naho ntari bwo bahamare hose
turondera ingene boca bonge bagasubirayo aho twamubikanye yuko abaje babasange bogera ko dushobora kubacisha na Rubirizi, dushobora kubacisha kujya gatandatu tukabashikana kwisange n'imodoka twarondeye. Hanyuma abandi nabo muri Ruvungi ko caba kure na Kamanyura Gatogota tugaca tuma dukoresha ubwato busanzwe buri ku Rusizi. Aho rero twabyumvikanyaho naciye hose umugwa kuno munsi byatekanijwe yuko naho handi hose ndakuhaca. Mugabo rero cyace kiba izindi ngorane nuko mu Ruvungi naho babasoda nyene bataye umurongo baca batanga kuza bararasa bica bituma rero n'ubu iboneka yuko hari abari ko barasubira inyuma bace bagaruka. Bisabwa yuko umuntu atakubiyegeza hanyuma turabe twumviza ko umutekano mera neza hamuntu bakora. Ariko icyo twamenyesha nuko mu kuva aho twavuga Kamanyora kubandanya gushika aho intara y'Ibitoki ihwanira na Kongo mu isange nta kibazo n'ikimwe gihari, naho basoda gusa bataye umurongo bagenda bararasa basahura ibintu, ariko hasigaye nta mwasi wa Kongo arahashika. Kandi n'abasoda bari ku murongo n'ubu bakiri hafi ya Bukavu, hari n'abavuga ko bari muri Bukavu kumanuka bose gushika ako karere kose barahari. Rero ikintu cyo nshaka kubamenyesha kimwe gusa rero nuko cyo twakoze kuranda rw'u Burundi nuko twakoresheje amanama mu mugwi w'intara ujejwe gukinga ibiza n'isibe no gufasha abahuye n'ibyago, ico bita mu rurimi rw'igifaransa plateforme provinciale. Aho twarakoze inama ejo ku musomo mu gitondo mbere ko duhanahana ibikorwa mu satu za gukora, aho twaciye dufata rero iyo ngingo yo kubatembera tubaganiriza kugira ngo turabe ko bosubira inyuma. Ubu rero kubera iki kigo turabona kiko kiraba cyuko bongeye kugaruka kandi umva n'ikindi gikorwa tugiyemo tukongera kwakira abandi ko tunaza ko amasasu nagaragara kuvuga hari abaza gusubira inyuma, niko ndabyibaza mugongo ntawo shoka byizera ko kugenda uko. Hanyuma ikindi tunovuga nuko twakoresheje abajeje intwari inama tubwira yuko abo bantu bose bene wacu b'Abakongomani bajabutse bava muri Kongo bose baza, ababanyi bacu baza bagashikira hano hamwe kugira ngo bakurikiranwe no kumva umutekano. Mu kurangiza twamenyesha ko abajejwe intwaro n'umutekano bariko barakora ibishoboka byose kugira izo mpunzi zikurikiranwe neza. Mubandanye mukurikirana ibiganiro byacu, twongera kubibutsa gufyonda kuri subscribe no kugakengera kugira mukomeze gukurikirana ibiganiro byacu.